ndabaramutse amahoro y'Imana. Uyu munsi n'umunsi mwiza, umunsi turamutse dusozera urugendo twari turimo turaba ibikorwa vy'ugwaruka cyane cyane. Urugendo rwari rufise intumbero ubwa mbere na mbere, intumbero yo gukeburana hagati y'ugwaruka n'indongozi. Ugwaruka rwari rusanzwe ruri mu buruhuko, kandi ni vyiza yuko iyo ugwaruka ruri mu kiruhuko ruronka izindi nyigisho zigira kabiri, nuva kumenya gukorera hamwe no gukorera igihugu. Intumbero y'ibikorwa vy'ugwaruka mu kiruhuko harimwo cyane cyane gukingira isi, gukingira iki gihugu cacu, kugira ngo n'ugwaruka rubonereho no kwiga akamaro ko gukingira igihugu, gukingira isi. Uko mwarabonye muri uwo mwaka ingene imvura yatubanye nyinshi, imisozi igasenyagurika, ikiyaga Tanganyika kikaduga, inkukura iratwara ibitego. Ni vyiza rero kugwaruka rumenya yuko iki gihugu tucanjanjwe ko ivu ryacu rishobora kugenda. Urwo rugendo kandi rwari rufise intumbero yo kuraba aho ugwaruka rugejeje mu bikorwa vyo kwiteza imbere. Twashoboye rero kubona, turibonera neza yuko ugwaruka ruri ku kivi. Tugitangura umugambi wuko ugwaruka rutegeza kuja ku kivi mu migambi y'iterambere, muravyibuka yuko twatangwe tukagira rusasuma ugwaruka rufise amashure novuga aminuje. Twese turaba ingene ugwaruka ruhejeje amashure rutoca gwicara, kuko ni uruhombo rukomeye iyo igihugu cyatangiye amahera menshi ugwaruka, umunyeshuri akiga hanyuma ahejeje amashure agaca yicara ngaho ataca amarira igihugu, ataco yimarira. Ni uruhombo runini ku gihugu. Ico gituma rero twaciye twigira inama tuja hamwe n'ubwo gwaruka nyene turabe icokorwa. Ubwa mbere rero no gushimira Imana mushobora vyose ko yadufashije kandi tukagira urwo rugendo neza. Uretse n'ivyo tugashimira Imana mushobora vyose, kuko hariho ikintu wamengana ishashari riri ku maso y'abarundi, ubu twabonye neza yuko kiriko kiravako. Turashimira kandi ishirahamwe Payeje. Umugambi Payeje ubwa mbere tukiwutangura twese ntitwabona neza ikizovamwo, mugabo ubivyimbugwa twaraye tubibonye, kandi ivyimburwa ni vyinshi. Kandi tugashimira n'abajejwe intwaro. Abajejwe intwaro baragerageje, nabo barafasha cyane muri urwo rugendo. Muti none twahakuye iki twabonye? Icambere tuhereye kugwaruka. Ugwaruka twariboneye neza yuko koko ruri ku kivi, kandi kumutahe urwego rw'igihugu rwatanze kugira ngo ugwaruka rushobore guhaguruka ntiwapfuye ubusa. Ubu hariho ugwaruka twabonye neza yuko wamaze gushinga umushinge ukomeye, batacumva ko akazi ari ukuja gukorera leta, bumva yuko uwo ari we wese ashobora kurema akazi. Byararutangaje cyane kuko twarabonye yuko hariho n'abatanguye kuzana bishasha. Ikindi twabonye nuko n'ugwaruka go hanze rukorera hanze muri diaspora, dusanga nagwo gwijukiye gukora ibikorwa. Baratashe benshi, mbere n'abatatashe batahiye ko baraza bakora imigambi bakongera bagasubira inyuma. Ico ni intambwe ikomeye cyane twabonye muri urwo rugendo. Kandi twaraboneyeho no kuraba bene gihugu ingene bifashe. Umuntu yicaye muri gisagara ca Bujumbura kenshi ntamenya ingene igihugu kiriko kiragenda. Ahi Bujumbura abantu b'abanyakazi gusa, bava ku kazi bagenda mu mabare,
mu mabare naho niho havugira insaku nyinshi. Umuntu rero amaze nk'indwi agendera mu mubare gusa, muno mu vyiyumviro usanga ari umuntu umenga Burundi buhera Bujumbura bugaherera Bujumbura. Nico gituma akamubakiye acabaho kabakiye Burundi bwose, naho ni ibintu bavugiye mu kabare. Rero narose umwanya wo kwibonera bene gihugu iyo bariko baravuga ngo abene gihugu ngo bukene burabishe, naganda yabwire ko ikibazo ca mbere nabanza kubabaza ko umunwa warose ico fungura. Bose baremeza ko bafungura kandi baravye mu maso, baravyibushe, barasa neza munafungura. Mbere hariho n'intara bavuga yuko ivyo kurya atari vyinshi kubera barimye umwuga umwe, aho ni nko mu Rumonge barimo ibigazi, amahera barayafise, mugabo bategerezwa kufungura basumye. Ariko nabo nyene nasanze uwo mupfuko barawufise kandi bameze neza. Abandi bavuga ngo bakenye nayo Bujumbura, aha mu gisagara ca Bujumbura, muga naho nyene uno munsi twatembeye nawe nabonyagwahe kwasha cyanye gusanga imisaya yarahomvaguritse. Rero ikintu twabonye nuko abarundi bariko baratoha uravye mu myaka yahera. Rero twarongeye turanabona n'intara zirusha izindi, ubona ko ziteye imbere kurusha izindi. Noba nk'akarorero ikomine Mukiki ariyo komine y'ubukene ya mbere ibaho muri Burundi. None ubu niyo komine iri mu makomine atunze, aho bakubwira bati harya nta muntu adafise amahera ku mupfuko, kubera bavuye hasi barakora. Turabona nk'intara n'abakozi ba leta uno munsi usanga baramaze gutera imbere, urababona ku maso. Ahandi bavuga ngo abakozi ba leta nabarindiriye umushahara, mugabo twarabonye abakozi ba leta nabo usanga ubu bifitiye utuduga, amapikipiki, kubera ibikorwa bikorera vy'iterambere ryabo. Ubu nabo nyene rero barijukiye gukora ibindi bikorwa, ku buryo twabonye n'abanyabujumbura, abaye Bujumbura bafise imigambi ruguru hagati mu gihugu. Ivyo byose nivyerekana yuko abarundi bariko barahinduka kandi bahindura n'ingendo. Twarabonye abakozi ba leta barangura imigambi, kuko cyane cyane ahantu hose tubona indongozi twaca tuja kuraba kugira ngo twibonere neza ako karoro baba bariko baratanga. Rero kubona nk'umukozi wa leta yiyororera inkwavu ugaca usanga ubuzima bwiwe bumeze neza, ni vyiza cyane. Kandi akubwira ingene yatanguye ugasanga ahereye ku kantu gatoyi, muguno munsi ugasanga ageze kure. Hariho intara rero nabonye yuko bamaze kugira umuvuduko w'iterambere, ku buryo yambona kazoza turiko turavuga tubona neza yuko ijya ishoboka. Kuko iciza ubiravye umwe wese arabona iwe nyene ico yokora. Muri urwo rwaruka hariho twasanga baducapuriye igicapo ciwabo aho bazoba bashitse, aho bashaka gushika. Iyo bamaze rero kugira igicapo cyaho bashaka gushika, ucumenya yuko mu mutwe baramaze guhinduka kandi bari ku rugendo. Twarabonye rero yuko imbona kazoza y'ibihumbi 2040 mbere ishobora gushika hataranagera, kubera abantu bose bari ku kivi. N'icigwa nahakuye ni kimwe, nuko abarundi ari abantu b'inkerebutsi, bakeneye gusa indongozi zibamurikira. Nico kintu bakeneye. Iyo babonye indongozi ikamurikira ikabwira iti kora iki, dukora iki, bose bavira hasi rimwe. Ico namaze kukibona. Ikindi nabonye giteza imbere igihugu ni cigwa nahakuye, ntagiye uzobesha ngo arashobora guteza imbere igihugu ari muri ibi bintu by'amaserivisi. Amaserivisi nabibonye neza ko afasha abamaze gutunga. Abo batunze nabo batungishwa no kurema itunga. Narakuyeho icigwa citwa kurema itunga, kandi kurema itunga ntibica ku bintu bikomeye binini cyane, ntibica ku bintu binini. Kurema itunga bica ku bintu bito bito mugabo bitahoraho. Ibintu bitahoraho, urashobora kugira imigambi yaba mukerarugendo, igisata c'ingenzi, arashobora kurima. Ivyo ni ibintu biremya itunga, kuko ntaho bija biguma birirema uko bigenda kose.
rero icyo cigwa narakibonye yuko bishoboka. Uno munsi rero twaragize no munsi twayanze n'abaserukira urwaruka payeje cyane cyane na ya serire hariho umugwi washinzwe ukurikirana ishirwa mu ngiro y'ivyo twari twariyemeje mu 2021 kubijanye n'umugambi w'urwaruka. Turiko turavugana twarumvise yuko hariho amahinduka manini cyane. Ubu rwaruka rurazi citwa ihera, nk'ico amahera kare umuntu yagira amahera atazi yava, arico gituma bayonona. Twasanze ubumwe wese arazi kuyarondera no kuyabungabunga. Turiko turumviriza urwaruka rwarakundishije cyane igihugu ku buryo twasanze na bamwe bahora bakunda gutuka igihugu hariho ibintu batacirirwa baravuga, hariho bakavuga barabona bose ko igihugu kiriko kiraduga. Ivyo twabibonye, none rero ivyo novuga nti no kubishimira Imana, nkamvuga nti ubu umushinge twamaze kuwukora, umushinge uriho, kwimenyereza twabihejeje. Ubu rero nyezina no kuja ku kivi. Hariho n'ibindi vyatumye mbona yuko Burundi bushaka gutera imbere, bizana itunga nyene n'igisata c'ubutare. Igisata c'ubutare nasanze ni igisata n'ubu twohagurukira neza, abarundi bagashira umutima mu nda bakamenya yuko igihugu giteza gushora hanze. Ni igisata nasanze co tunyarukiriza iterambere, kuko nabonye ubutare twararose umwanya wo kubona ko buriho, kandi dusanga birashoboka yuko tubuhingura tugashora ubutare buhinguye. Ibi duhora dushora ivu nasanze n'uruhombo, kuko ushoye ivu ubushoye inzahabu, ukabushoye korta, ukabushoye kasiterite, ukabushoye oroframite, mugabo ubushoye yitwa ngo yashoye nk'ubakava ngo ashoye titane, mugabo ashoranye na korta. Bagaca bagura titane gusa, korta urumva iribwe. Nasanze kandi hariho n'abarundi bagira amafrode bagashora ibintu Uburundi ntibwigere bumenya ko bwigeze bushora ikintu na kimwe. None rero uno munsi n'umunsi novuga ko mpimbawe, kubera mu gihugu umunwa urafise ico fungura, kandi n'umupfuko uratanguye kubomboka. N'ikimenyamenya nuko twasanze abantu nk'amapikipiki ni menshi ubu hariya mu bitoki, aho twita ngo mu rutoki. Ubu hariyo imiduga, hariyo utuzu twiza usanga dukoze nk'utuzu twini Bujumbura. Ivyo vyose ni ikimenyetso yuko igihugu catoshe, tubishimira Imana. Rero muri aka kagoroba naho niho rero tugira tuvuge tuti sivye imbeshere, hagira habihiganwa. Harabaye gutororokanya urwaruka rwarushije abandi mu ntara, harabihiganwa mu ntara. None ubu rero urwaruka 10 ba mbere mu gihugu cyose batowe, uno munsi ntibaza guhiganwa. Ngira ngo rero namwe abantu mwese nawe tutari kumwe muraza kuronka akanya ko kwirabira ingene abo ba mbere, nico kimenyetso c'ibisigaye aho handi. Rero nkabande bakengurukiye kuri uwo mugoroba mwiza, murakoze mwese, Imana ibahezagire.